w'igihugu cy'u Burundi. Ubwa mbere nk'umurongozi mushasha nagoma ndababwire yuko mugiye kwitega bishasha nyene muri kino gihugu cy'u Burundi. Tumaze imyaka myinshi tugerageza gukora kugira ngo twirondera dushike kwiterambere twifuza. Ubu rero vyahindutse kuko ico twashize imbere mu burongozi bushasha ikintu ca mbere nuguhindura ingendo. Nukuvuga ngo nuguhuza abarundi bose. Nk'umurongozi mushasha sinzokorera umugambwe, sinzokorera idini, sinzokorera ubwoko, sinzokorera intara, sinzogira akamwana wa mama, nzokora nitanga ntiziganya kugira ngo ubu Burundi n'abarundi tuteze imbere tutaravye mpunzi. Hanyuma ikindi twashize imbere kugira ngo ivyo mvuga tubishikeko nuguhindura ingendo, tukagabanya amajambo, tugakora ibikorwa byinshi. Sinzi ko mukurikirana cyangwa mwakurikiranye injyane zagiye ziraduka muri diaspora ndundi, kenshi zava kuko atabikorwa biriko birakorwa. Kuko na kare iyo abantu ataco basangiye bitana abasazi. None rero ni kuri hangiro nyene twihaye, kuri izi nguvu nyene aba diaspora dufise tugomba gushira imbere ibikorwa. Hanyuma iki tugiye gukora mu burongozi bwacu ni ugukora cyane twisunga ihangiro ry'imbona kazoza leta y'u Burundi yashizeho 2040-2060. Ivyo rero kugira ngo tubishike ko nk'uko icivugo cy'uno munsi kibivuga, atabikorwa ari amajambo na Yezu yorinda garuka tukiri hahandi nyene. Hanyuma mu bijanye n'imigambi, ikintu ca mbere tugiye kwihutira muri iyi ndwi nyene, tuzoshira habona abagize uburongozi bushasha. No kuvuga tugiye gushiraho izindi nzego tugiye gukorana kugira ngo igikorwa cyo kurongora no gushikana abarundi kwijyamo nakazoza diaspora itere bigaragara. Ikigira kabiri tugiye gukora, tugiye gushiraho abakozi bakorera diaspora ndundi hano mu Burundi. Ibi ejo aho bukera tuzogira appel d'offre kugira ngo abakwije ibisabwa tubaha akazi mu ndwi tugiye gutangura. Ibi ni kubera iki? Twariyemeje igihe mwadutora, abo turi kumwe aba diaspora barabizi, twashize imbere ikintu bita diaspora idasinzira. Kwisi yose ibigo vyateye imbere bagize diaspora zidasinzira. Rero diaspora twanyemwo ni diaspora isinzira. Shatse kuvuga rero diaspora tugiyemwo ni diaspora ikora amasaha 28 imisi ndwi kundwi. Uti gute? Jewe n'umurongozi w'abarundi ba mu mahanga ukanyandikira cyangwa ukampamagara njyamye, ntaco ndagufasha kuko nanje ndi umuntu ndaruhuka. Mugabo kubera ko imigabane y'isi itandukanye tugiye gushiraho abakozi bazoba bajejwe ibisata bitandukanye, harimwo no kwakira ivyiyumviro by'abarundi bose ba mu mahanga ndetse n'abandi banyamahanga bagomba guterera ivyiyumviro by'iterambere byo dufasha kugira ngo tugere ku ntambwe ishimishije. Hanyuma ikindi tugiye kwihutira, nitwovuga yuko turi aba diaspora dutunze dukomeye, tugomba guterera mu iterambere ry'igihugu tutagira aho tuba muri kino gihugu. Raba nishira hamwe IOM nishira mu mpuzamakungu, mugari yafise ibiro vyiza, yafise adresse, yafise aho rikorera. Natwe rero kugira ngo dukore ibikora inka muri kino gihugu, kugira twerekane ko turi abarundi bariko barakora kugira bateze imbere igihugu, tubanza kugira aho tuba, tukagira inyubako tubarizwamo, tukagira ahantu umuntu wese wo hanze avuga ati turafise adresse Bujumbura kome ikibanza de reference. Rero nyene ico bari mukuru w'igihugu cyacu ni kuri ivo nyene rero tuvuga yuko muri uku kwezi nyene tugiye kwerekana ko aba diaspora bahari kandi bashoboye gukora mu gihe two kwitunganya neza. Turifuza cyane yuko mu mwaka nk'uyu, mu mwaka uza igihe nk'iki muzodutera iteka mukaza kugura icesi yo nyubako y'abarundi, tugasaba mbere ko ari hazobera inama nk'iyi y'aba diaspora. Mu kurangiza, hari umugambi uhambaye cyane tuzokorerako, cyo no kwita politique de la diaspora burundaise pour le retour massif des membres de la diaspora.
ntibikunda ko duteza imbere igihugu mu gihe haguma haza kamwe kamwe umwe wese akora ibyiwe. Nitwamara kubaka iyo nyubakwa tuzoba twibonye mwo twese tubone ingufu zacu bigaragare kandi boneke ko twokora n'andi mahinguriro akomeye ashobora guha akazi abarundi barenga 2000 canke 3. Rero kugira ngo tubishike ko navyo abarundi bari mu mahanga bari mu mico itandukanye, harabahunze igihugu, harabagiye bagiye gukora, harabagiye bagiye kwivuza muga biragorana, hariho n'abandi bagiye gutembera barahagumwa bagumayo. Kubw'iyo mvo rero nk'akarorero umurundi yahunze ku 72 nuno munsi ntazi Burundi, nubwo ukora ikibikora gute ngo aze ntibikunda, bavuga ngo kifo cha wengi ni harusi. None rero kugira ngo tubishike ko hari umugambi twatanze muri BSD kandi twipfuza yuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu muca mudufasha. Uwo mugambi nawo uzojana n'ibyo kwitangira inyubakwa, ariko ni kugira ngo abarundi kujya bahunze bagiye hamwe tugira umugambi wo kubagarukanira hamwe. Turakeneye ikibanza cyagutse mu ntara zose zigize igihugu kugira ngo nk'abarundi bahunze igihugu canke bari mu mahanga bo b'intara y'Amakamba bagire amahitara nka 30 canke 50 aho bose bahamagarirwa kubaka amazu y'akarorero nk'abarundi bimvukira izo ntara. Ivyo bizoca bifasha abarundi benshi kuza, kuko jewe nje nubatse n'uwundi atoza muri iyo ntara yubake, kuko hayagabangana kandi aho abantu bagiye hamwe barikingira kubanganya uburyo. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu mufise intumbero nziza cyane kuri kino gihugu. Nagomba sabe abadiaspora bari ngaho mufashe tumukomera amashi cyane. Imana yaraduhaye umukuru w'igihugu akunda igihugu, umukuru w'igihugu w'umupatriote, umukuru w'igihugu yifuza kubona Burundi buteye igomwe. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu turabemereye icese ko tubashigikiye kandi turabasabye dushimitse, murafata ingingo zikomeye pe kandi turabibona. Twagomba tubabwire yuko aho hantu hose hari intambamyi imigambi yanyu mufise w'igihugu cyacu tubidashika, turabasabye mu bikore nk'uko mwamye mubikora, mufata ingingo kugira ngo abagomba konona umugambi bave muri leta mvyeyi yanyu, mushiremwe abandi bashobora gufasha kugira ngo dushike kwihangira.